Abanyagihugu bo muri komine Rugombo bavuga ko iyo baronse umuyaga nkuba bawumarana akanya isase ukabura acitse. Uyu munyagihugu avuga ko iyo ucitse udasubira kuboneka vuba. Umuyaga nkuba barashobora kuwushiramo ukaboneka umwanya muto cyane ubaho. Mu muyaga nkuba barawuca bimwe birengeje urugero. Bashobora kuza wamare nk'iminota 10 cyangwa isaha ubwo nyene ukabura acitse. Kugira ugaruke kikaba ikibazo. Bashobora kumara n'amasaha 3-4 utaragaruka. Uruhombo rero ngo ni runini muri kino gihe cyane cyane ku badandaza bakenera uyu muyaga nkuba. Byinshi mu bicuruzwa vyabo biguma bipfira muri vya vyuma vyo gukanyisha bita frigo kubera ico kibazo c'umuyaga nkuba nkuko bishikirizwa n'uyu mudandaza. Urabona yuko ibintu byinshi ubu bikoreshwa n'umuyaga nkuba. Abantu barafise amafrigo baradandaza amata, amabusheri harimo inyama mu mafrigo. Ibintu byinshi rero mino misi byahe birapfa kubera umuyaga nkuba rezidezo. Abantu bimaze kubabaza gose imyidogo iri hagati y'abene igihugu irarenze. Abo banyagihugu basaba bashimitse leta gutorera inyishu ico kibazo c'umuyaga nkuba. Ni mu gihe binashika umuyaga nkuba ukazanana inguvu nyinshi ugasanga bimwe mu bikoresho vyabo birahononekariye. Tugasaba rero leta iki kintu c'umuyaga nkuba muri komine Rugombo ko yoki garukira ko tukaraba ko tubona umuriro umuyaga nkuba nk'abandi bose. Ahandi ko bitagenze uko turatwije ibintu byinshi birapfa. Niyo bari kwira ko umuyaga utuzanana inguvu bacometse amapare basana amateleviziyo amafrigo telefone arahiye umuyaga nkuba uducika basi igihe ukwiye gucika parake iminsi yose imisi. Isoko rya RPA aho muri komine Rugombo rimenyesha ko ico kibazo c'umuyaga nkuba kimaze ukwezi kurenga kimeze uko ariko indongozi zaho zikirabira hirya. RPA ntitwashoboye kuronka Gilbert Manirakiza musitanteri wa komine Rugombo kugira atange umuco kuri ico kibazo c'umuyaga nkuba.